bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Yesaya igice ca 41 umurongo wa 17. Yesaya 41 umurongo wa 17 handitswe ngo impahazwa n'abakene barondera amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma. Jewe uhoraho nzobishura, jewe Imana ya Isirayeli sinzobaheba. Mwe muri ko muradukurikira muri benshi canke wewe uri kuratwumviriza uri wenyene, nkundi ndakwaye nti uhoraho yateguye kukwishura, uhoraho yateguye kugutabara. Imana ihabwa icubahiro. Usomye iki gice ca 41 harimwo ibintu bishika bitatu. Hamwe aravuga ngo biteye ubwoba tubaha Imana, hanyuma ibiremesha bubaha Imana, hanyuma ibigirwamana nta kimazi. Agace karimo uyu murongo wa 17 naha ngo ibiremesha abubaha Imana. N'amajambo aryoshe cyane yo kuremesha abantu Imana. Aha rero yari yavuze ibintu byinshi uhoraho azobakorera. Ashika kuri abavuga ku mpahazwa, abantu babuzwa amahoro, utaronka uburagamo, abantu bakuderanja, kuhaza, baguhama, bakubuza uburagama, kubuza kumererwa neza, bagugirira nabi. N'abakene barondera amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma. Jewe uhoraho nzobishura, jewe Imana ya Isirayeli sinzobaheba. Imana ishimwe cyane. Wowe uri kuribaza ko Imana yaguhevye, yavuze ngo ntazoguheba. Wowe wibaza ko ubukene buguhitana, uhoraho yavuze ko akubikiye inyishu. Uhoraho yavuze ngo azobishura, yavuze ngo azoraba ingene bigira. Oya, yavyemeje, arakuronderera inyishu muri ico kibazo urimo, muri iyo ngorane urimo. Aravuga rero ingene azobikora ku murongo wa 18 gushaka kuri 20, ingene iyo nyishu izoza. Avuga ngo nzoziburura inzuzi mu mpinga z'imisozi y'uruharabuga n'amasoko hagati mu myonga. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri c'amazi, n'igihugu cumye nzogihindura imbizi z'amazi. Mu bugaragwa nzohatera ibiti vy'amasederi n'ivy'imishita n'ivy'imihadasi n'ivya elayo, kandi mu gahinga nzohashira ibiti vy'akajwari n'ivy'imitidari n'ivy'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barabe, bamenye, bitegereze, batahurire hamwe yuko ukuboko kuhoraho ariko gukoze ivyo, kandi kuwera w'Abisirayeli ari we yabiremye. Imana iguhezagire mwene data. Imana ibigukorere icubahiro kibi cayo. Imana ibigukorere unezerwe, uruhuke, utazire, wigine, ushingire nta bandi. Wabwira uti uhoraho niyo yabikoze. Nawe utazobibabarira, uhoraho ariteguye ko bitahurira hamwe nawe n'abandi bose yuko ari we yabikoze. Kuko azovuga ngo wewe naho wari washitse ni Imana gusa ibikoze. Imana iguhezagire, Imana iguhezagirane n'abawe. Urakoze kudutega yombi. Nkundira ndagusengere. Uhoraho niwe wasezeranye, niwe uzi ubukene bw'abantu bawe, niwe uzi ico umuntu akeneye, niwe uzi ico umuntu ariko arasengera, niwe uzi ubugaragwa barimo, niwe uzi imisozi y'uruharabuga y'amabuye y'ibitandara atakintu covamo, niwe uzi ingene uzokuramo inyishu aho nyene, kandi niwe uzi ingene uzotanga agatutu muri ivyo biti vy'akajwari, abantu baronke impore, baronke itoto, bamererwe neza. Urakoze kumvise ugusenga kwacu, urakoze kubw'isezerano ryawe. Ubikore maze wiheshe icubahiro, natwe tunezerwe kandi twirate, twigine izina ryawe. Urakoze, uragahezagirwa ibihe byose mwami wanje, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Murakoze. Imana ibahezagire.